abandi barimvye nkawe abajene bose umwe wese ku ngabire ziwe igiki wumva wababwira? Ikintu kimwe nababwira nuko bobandanya gushinga imizi kuri Kristo kubera ko igihe cyose twama bivana n'ahantu duteye so bagume ku masoko ibindi Imana irabibona. Ndabahaye ikaze mwiriwe mwakeye shalom shalom bivanye naho muherereye umwe wese haba ku mutaga mu gitondo amasaha yose hama kuri micro za Kwizera TV ni Uwimana Aimé Sandrine nkuko mubimenyereye ndabaramukije yambi niniya cyane hama uno munsi dafitiye umushitsi dafitiye umu invité spécial adasa n'abandi ba invité bose namaze kubazanira murabizi ko ntananirwa kandi murazi yuko namangerageza kugira mwabe munezerewe misi yose so uno munsi mfise umu invité n'umuntu akiri muto cyane n'umukobwa akiri muto cyane azagerageza gusigura byinshi azagerageza gusigura ingene ingabire ziwe zatanguye gukora azagerageza gusigura ingene mu buzima busanzwe ingene abayeho ibintu yifashisha byose azagerageza kubivuga so tumuramutse ndakuramukije. Ndabaramukije. Ni sawa? Ni sawa nawe meze neza yego Jenny Ponce ni dog. Okay, ku mazina mwitwa gute? Ni Parfait neza nkaba nkijijwe umunyeshuri yego. Parfait yavutse ryari abahehe? Parfait aba mu Kinanira mfite imyaka 22 yego. Okay, dibaza ko magerageje kumwumva yitwa Parfait Ineza mu kinofunofu nabavuga ati no worship leader nuko nyene dibaza ko ari ivyo. Okay, uriho no munsi nkaba nabazaniye Parfait kuri micro zacu za Kwizera TV. Parfait yatanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba mu 2008 mfite imyaka 9 ari mu Sunday school yego. Usi imyaka 9 no watanguye kuririmba no watanguye no kumenya ko uri umuririmbyi? Bon bisa nkaho byahereye aho ko urumva umuntu aratangura atazi ibyo arimo ariko parapraki akiretrouva yego. Ni ryari wagiye kumenya yuko ari ingabire yawe? Shabiza kungora guprecisa kubera urumva umuntu arakurira muri chorale akagenda araronka abantu bamubwira ubikora neza kuno kumuga sans toutefois ko avuga ko genre yidefinisa nk'umuririmbyi niki ariko ko imisi iragenda umuntu akatinda kitora bazongora guprecisa ariko ni nko mu 2014 yego. Okay. Parfait mu buzima busanzwe akora iki apa yuko umunyeshuri nta kindi kintu akora? Oya ndiga gusa cyonyine gusa bize cyokora imirimo y'Imana yego. Okay. Parfait akunda iki? Akunda abantu akunda abagenzi ndakunda kuririmba nicyo kintu cya mbere yego. Nicyo kintu cya mbere Parfait akunda biri muri byinshi icya mbere ndakunda kuririmba yego. Icya kabiri ndakunda abagenzi. Okay. Numva bisiguritse cyane. Okay, tuje muri career musicale yawe. Apa yuko twatuzi yuko ari mu mugwi wa MTC Modern Conquerors afise ikindi kintu akora ku ruhande rwiwe araririmba ukwiwe ku ruhande rwiwe. No musi twaje kuvuga ivyerekeye MTC twaje kuvuga ivyerekeye Parfait ubwiwe. Parfait ageze ku ndirimbo zingahe ziwiwe composition ziwe? Izanditse ni nyinshi ariko imaze kuja habona ni imwe ibikorwa biri mu nzira. Okay, hamaze kuja ku mugaragaro imwe ariyo twabonye amavideo mu misi heze yitwa Tembesa. Akaba ari clip yakozwe neza vraiment kandi ndagubwire félicitations. Yabaye indirimbo vraiment iri nk'ubuzima kandi ubona ko yakunzwe cyane n'abantu benshi. None nta programme Parfait afise yindi gusohora indirimbo vuba cyangwa iki apa yo kuba mu mugwi ku ruhande rwa wenyine? Nkaje no kubivuga Tembesha nimaze kuja habona ariko hariho nyinshi zikiri muri studio vuba cyane bazozibona tarakora subscribe arabikora kugira ngo nizaza azobona zibona. Okay, neza ko akunze bacimukumagerageza kubyumva. Ngarutse gatoya nsubiye inyuma gatoya Parfait avukana n'abana bangahe? Turi abana 5 kabandi umuhererezi. Uri umuhererezi ukaba uri umukobwa wenyine kandi? Turi 4 umuhungu n'umwe. Okay, umuhungu n'umwe. Turi abana 5 bakobwa. Yatandukanye n'iwacu.
muri abakobwa bane umuhungu umwe biratandukanye n'iwacu natwe abahungu ni benshi abakobwa turi babiri hama ikindi nshaka kubaza Parfait iyo ariko arandika indirimbo iyo avuze ati je nshaka kwandika indirimbo ni ibintu bizi uko nyene canke bashaka kuri no mwibarabara ugasanga urumvise indirimbo ushaka kwandika canke ni ibintu bigufata ugafatira umwanya ukicara bigenda gute biza ugutandukanye hari igihe umuntu aba ari mu bihe hama akumva aronse inspiration akandika selon ivyo bihari karabamo canke ugasanga ni ijambo ryagukozeko canke ni bari kuriga Bibiliya dufate ukabona ijambo rigufashije ukumva urishiramo melody hama then bikaba indirimbo sinovuga ngo nkora muri buno buryo biratandukanye hari igihe biza gutya igihe biza gutya urumva bizi gutandukanye. Okay. Tugarutse gatonya kuri tembesha video. Wari ufite gitari usanzwe uvuze gitari mu buzima canke rika kundi tumenyereye abantu kenshi kunda yerekana ariko atayivuza nibaze ko mu buzima busanzwe uravuza gitari ndakivuza ndaciga byose umugabo urashaka kuvuza nk'indirimbo igahera navyo vyaje gute byatanguye gute ubundi je ukuntu nsanzwe meze ndakunda kwaprena ibintu bishasha hama igihe kimwe nariyumviriye nti nk'umuntu abaririmba iyo avuza instrument iri melodique quand même birafasha igihe usanga nk'ubu urafise amajambo muga melodique aza nyene bigoranye mugabo une fois ubu mvuza instrument biroroshe kurondera ukaca usanga urayironse ico gihe ndiyumvira nti usha nigiki ntangurira kuri piano ariko ico gihe uwanyigisha acha tangura arabura umwanya bica birapfa ensome kurikira ndavuga w'igitari sindiko ndamubona neza nca ku ngoma nawe arabura umwanya birapfa hama par après rero nca nimva nti narakunda kuraba hit song ari umuririmbyi anyaspira cyane yitwa Brooke Fraser navuga nti ko ndashaka kwiga gitari mugabo ico gihe sinako ndabona umuntu onyigisha kuno vyogenda rero ivyo byose bimaze guferinga nyene ncavuga neka nige gitari ico gihe nca ndaronka na gitari yanje bica biranyorohera nca mbandanya kuri gitari rero natembesha ntiyari pause byari real yego babaye nyine utakizanye nta kundi ikindi gihe tuzakora nk'uyo wakizanye wakidutishiriza ikindi gihe peteri muga ntacyo nawe utazanye gitari nibaze ko Parfait ari ngaha ashaka kuturirimbira atembesha bazi kugira abakunzi bamenye yuko ati niwe nyine twajyanye ntitwagize fotokopi kugira bamenye ati niwe nyine twizaniye ushaka ndahimbe yose canke aho uko ushaka bro kandi imbere refrain niyo baca bumva nati tembesha tembesha ubuzima hari ibyapfuye tembesha tembesha izuza hagadutse tembesha. Okay, murakoze cyane. Abakunzi bacu ndibaze ko mwabibonye ubu mashaka kubyemera ati ni Parfait nyene yaje. Okay, gato ducishemo dutwenga. Ukundi kurera ryari? Rouge barbe. Ukunda gufungura iki? Ifiriti. Ifiriti. Ukunda gufungura ifiriti? Ukunda gutamira imizari? Zaimtis. Zaimtis? Zonyene? Okay. No musi nibaza ko aho bari. Nibaza ko no musi aho bari bararaba sinzi. Muvyeyi babiri bakundana, ukundana? Mama. Bon, ni nawe sigaranye rumva urukundo rucari rwiduka. Okay. Dufate ko waramubonye papa wawe agihari. Wakunda mama gose nubwo papa yari agihari. Bakunda bose. Bose. Bose rero wundi basumva wobwira utuntu yarinde. Sha papa yapfuye nkiri muto cyane. Ariko namukunda ko yakunda kunzanira utuntu two gufungura. Canke karajya nk'akantu karyosha kampamagara muga nabindi. Okay, Parfait akunda igihugu cyayo. Igihugu Australia. Okay. Ko muraryoherwa n'ikiganiro cyacu. Okay. Kapitale y'u Burundi ninde? Bujumbura. Okay. Dusumuna.
dusa umuntu aciye ubwenge cyane no musi mu kiganiro cyacu nabwiye ko ari umuntu ari special cyane natazi kapitale y'igihugu ciwe yego oya icyo tubwira Tanganyika sinibaza barahari ukoresha umuhoro wa limited na smart yose ari ibiri ukunda uwahe limited okay murakoze karagaciye nko ku bakunzi bacu bakwizana TV turacyari kumwe na Parfait nyene dusa no kumenga tugira dusozere cyane Parfait uyu mwaka ufite programme yahe mu byerekeye muziki yawe ukora ufite programme zawe hariho evenement ko ndategura nibaza ko vuba cyane amatariki bazoyamenya n'ikibanza ariko ibiri mu myiteguro nivyo n'indirimbo zizosohoka n'amacollaboration tuzokora muri uno mwaka nyene muga ufite concert ku giti cyawe wenyene uzokwikorera okay so nibaza yuko mwagerageje kutwumviriza nibaza ko ikiganiro cyabaryoheye ni igiki wumva hanini wobwira bavuga gute abandi barimvye nkawe abajene bose umwe wese ku ngabire ziwe igiki wumva wababwira ikintu kimwe nababwira ni uko bobandanya gushinga imizi kuri Kristo kubera ko igihe cyose twama bivana n'ahantu duteye so bagume ku masoko hama ibindi Imana irabibona okay hama bakunzi bakwizana TV bakunzi bakwizana TV Imana ibahezagire babandanye kwiabonesha kuri chaîne yabo bakora ibiganiro biryoshe kandi nagenda nabashimira bakoze kutwiyumvira Imana ibahezagire ça a été un plaisir okay abakunzi bacu nko nkabonye twari kubona Parfait nibaza yuko ni ryambere tumutumiye kuri chaîne yacu kandi nibaza ko atari n'iryanyuma kandi ngumvise ko afite concert rero urumva dutegeza kuba twahishikiye ko murazi yuko twama turi ahantu hose tubera ahantu hose icyarimwe twebwe abantu kuri kwizana TV hama apa yuko twari kumwe na Parfait turi ahantu mubona ko ari ahantu heza cyane bazi ko mubona ahantu turi tugakorera ikiganiro nibaza ko David ashaka guhindukiza akabereka ahantu turi cyane cyane yereke inkumi zo mu gisagara cya Bujumbura abereke ahantu twagira ikiganiro cyacu twakorera ahantu hari umuntu nibaze ko abyerekanye muri kamera muca mubona ibyo ari byo n'ahantu bakora ibintu byo gusiga abantu bagira ibintu bya make up hakora umukobwa yitwa Zenith hama akaba asiga neza cyane je nibuka yuko nashitse ngaha ubu nyene ndi ngaha yaragiye gusiga umuntu kandi nabonye ibintu umuntu abikora neza hama kuba tahazi ni muri ABC building winjiye nibaza ko ari nko ku muryango wa gatatu canke wa kane muri droite hama hitwa The Beautician Chic niko hitwa nibaza yuko ukeneye ama information menshi gose wohishikira nk'umukobwa afite urubanza ufite dote ufite mariage ufite anniversaire ufite ikintu cyose wohishikira nibaze ko no musaba David akarabisha kamera hariya kugira mushobore kubona neza ivyo tuko turavuga yuko ahantu turi hayoma ariho biri hama turabaha ikaze cyane ntimutinye gusa neza ntimutinye kugira iki navuga gute kwikora hariho n'amadodora hariho amaspray ya Dove hariho amakotegisi ku bakobwa cyane hariho amakotegisi hariho ibintu byose amazi amaji n'umuntu yitaho yakora ibintu byose vraiment hama turabaha ikazi cyane gose okay karagaciye ngo yari publicité nyene muraza kubitahura ahantu twakoreye hama nongere kubashimira cyane abakunzi bacu nukuri sinze no bashimira cyane mazi ko namanda bashimira gose hama kuri micro yari Aimé Sandrine hama musi wacu yari Parfait mwabibonye hama bendo kamera nawe yari David uyu mwaka uheze n'uyu mwaka izina ryiwe rivuzwe cyane gose kuri kwizana nti aratwitaye abajournaliste biwe niko no bivuga atugira amasanamu meza so turabashimiye cyane gose rero mwakoze tubabwira ati bye bye mungire umunsi mwiza umugoroba mwiza igitondo cyiza murakoze